womengura umweranda kumbe wirugurancamo kweri wirugurancamo sheri vrema ivyo nibiki nawe ivyo nibiki kumbe handi kuri ambari la beauté de paysage wampenda ngo tugiye ngo nijya mbere ngo habonye niyo wirirwa kumbe niyo wirirwa ufise n'abagabo mwirwa muzanana ngaha none si yuri je niyo ndi nagiye no munsi bambwira yuko kumbe wewe ariyo wama n'abagabo wa munsi bambwiye gute ngo nijya mbere ngo habonye waruhazi gute ntiwarumva ryari rya mbere uhabonye rero umugenzi nde okay uyu muhungu turi kumwe uyu asereva ngaha kambwiye ko ahora kuvuga we Fanny nturigera mubona ngaha yo ndamaze kumubona ngaha aramaze kuhaza akatari gake Fanny ari kumwe n'undi mugabo jene ubona ndamubona ari kumwe n'undi mugabo kandi ambesha gute kandi jene ngirageje kubiraba Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire bébé, joyeux anniversaire. Ariko urabizi ko umwizigi watakimwe na kimwe wonkorera ki? Ko kubega wabingira udakunda. Oye ni wari kuza gute? I'm sorry baby, I'm sorry baby, I'm sorry. Biraryoshe gusengana n'umugabo wawe. Wow. Nyene siniganda bimenyera. Bakotse. Fisimana Fisumozigamye Madizosa nkikice n'urukundo Ndakometre Singisubira inyuma Ko Yesu yanesheje nanje nzonesha Yaraciye inzira ubu ndishikira Hola my people ndabaramukije amahoro y'Imana mwiriwe bwakeye bivanye n'amasaha ko muraturabirako je nitwa Norasque Ntare VI. Yes Pat Kanzanire Norasque Ntare VI. Norasque solution man of God, I'm new creation, I'm son of God, I'm unstoppable, miracle man n'andi mazina menshi nkuko mubibona abakunzi b'urukundo abakunzi b'abantu bakundana n'umunsi n'ibintu bigezweho birenze cyane murabona ko turi n'ahantu heza ariko kandi uyu mujama mubona ariko aradufasha uyu mujama ingo uramutse abantu Pat uyu mujama mubona ariko aradufasha yitwa Pat niwe ushaka kubabwira neza aho turi babwira neza adresse neza ahantu turi kuri la beauté du paysage uhashika uzananye muri ville urabandanya urenganye kuri olympique ugacumanuka ku muterabanyi
Ego. Yeah. Umaze kumanuka ku Mutarabanyi umanuka inepfo hariho plage igezweho yitwa La Beauté di paysage. Paysage. Hano hantu rero niho ngomba nkorera umuti. Uyu niwe mujera waho ameze neza ibintu byaho byose biraryoshe birarenze muraza kuyibona. Niho ari karamfasha. Thank you Pati. Thank you. Okay, rero nkuko mubibona ndi kumwe hari nundi mujama wiwacu nyene hari imwaro jewe ni Nyabihanga wi nawe ni Nyakararo muri nta mukomine Gisozi. Mu Gisozi voilà. Niwe aza kumfasha today. Nkaza kwandi kumwe kandi n'abakameramene babiri ariko hari bari karinje. Mwana uri kurinjira mane muri kamera ya mbere. Igiza hiyo wewe ko atwinjiramwo. Igiza ico kamera cawe hiyo. Urabona? Sasa no musi ndi kumwe n'abakameramene babiri ngoma kugira surprise mudamu. Yes, hano hantu twari tumaze kuhazanana sinzi ko mwabonye aho twari turakinira basket la fois passée niho hantu twari twaje rero ariko no munsi navuze nti ko mufise anniversaire reka ndondere ngenda bikora sasa no munsi ngoma ndamukorera kaje kwanza reka ndamutelefone mbere ngireko nyerefonire uyu muhungu nawe bashe telefone yiwe yaraheze telefone ziragwira mama we nshire kuyiwanje basi. Okay. Kira. Halo? Halo? Eh. Mvana kubaza ikibazo kimwe. Wewe ariko mana yandi. Wewe umunakuravye mu maso, womenga umweranda kumbe wiriguranca kweli. Wiriguranca sheri vraiment. Ivyo nibiki nawe ivyo nibiki kumbe handi kuri ambari La Beauté de Paysage wampenda ngo tugiye ngo nijya mbere ngo habonye niyo wirirwa kumbe niyo wirirwa ufise n'abagabo mwirwa muzanana ngaha none si yuri je niyo ndi nagiye no munsi bambwira yuko kumbe wewe ariyo wama n'abagabo wa munsi bambwiye gute ngo nijya mbere ngo habonye waruhazi gute ntiwarumva yari jya mbere uhabonye rero naona kumasati gusa umugenzi inde Okay, uyu muhungu turi kumwe uyu asereva ngaha kambwiye ko ahora kuvuga we Fanny nturigera mubona ngaha Yo ndamaze kumubona ngaha aramaze kuhaza akatari gake Fanny ari kumwe n'undi mugabo je ndamubona ari kumwe n'undi mugabo kandi ambesha gute kandi je ngirageje kubiraba no kuri IG yiwanyu mbona basi bavuga yuko muri mu gutandukana nibaza ko rero kumbe vyoshika rero sinenze rero nabona ko kenshi akunda kuza ngaha uravyumva none uyu ni giturere namuhaye ni giturere namuhaye ariko arabivuga umuntu nuwo ngaha nyine hakorera ngaha wewe umva ndakubwire sheri umva ndakubwire je sinkeneye ko tuturana amajambo areka kwenda ko ntakuze we hari ahantu namwe batakuze waroze ngo womvanga ngo mu buryo batashiye kugutora Okay, ingo rero ingo imbere y'ubihakane we muhungu jera uno mungu ntave ngaha gumanga reka gume ngaho uyu muhungu nawe uze ngaha ni boss jeje ninjira mu bintu by'uwanyu oya we niwinjiramo we wamfashije wakoze sivyo ariko aravuga yuko ata ahubwo pardon kuba ndabikubwiye oya nyene we nta kibazo ingo agashetani gute ndamaze kuba ndakubona ke arakubona ntakuzi wewe ingo wavuze gwiki ingo jewe uze urumva urugo rero na deplace muhisemo deplacement nizi mvyo gusumba urugo none bibyo bitwiganirira no muhira ahubwo wereka kuko kubera kubiri muntu vy'ubumaraya ngo tubiganirire muhiringo none kutinya ko mubona ni ingo je nta muntu nti ingo rero abikwagiriza amaso mu yandi urugo kwacu tuko twubakira mu bantu umva ndakubwire wa mugore we umva ndakubwire twubakira mu maso y'abantu kubera iki none utinya kuza kubera kutinya kuza none iyo mbire deplacement yo kuvino jewe amafaranga ni genda yariha ingo umpamagare uri kumwe na taxi genda yarihe ingo none numva ko nana amafaranga ntaco muko umvize ndakubwire nyimba we wumva yuko uburi mu bintu by'ubumara byo waje ndiko ndarondera amafaranga uri mu bintu by'ubumaraya ugaca uvuga ngo deplacement sawa guma hiyo jere mbonye karukuri nukuri yo mu yandi majambo nyimba atari byo none ingo none ko iki wanka kuza kwera wanka kumara marira ngaha nibikira kareka nano n'amafaranga ibiki urumva umutima wanje uri kuronona ni wita ibintu bitoyi
byose byiza kumvira amabwire. Oya reka kumbe kandi umuntu akubonye je nabibona burya nakubona hage nakubona Aho nta ingo yamboneye. ntiwamubonye wewe neza cyane je nakiboneye uriza nakubonye ingo rero akakuga umuntera amajambo ingo cankureke nakubonye choka people ara Mungu ararenze sasa murazakora ngene bikorera bandanya bigenda reka nitegure ariko ngaha muhabonye n'ahantu heza cyane ama service hararenze guys murazakora ngene bizagenda ariko kandi ndabibutse yuko prank nkizi kizira kuzigirira umugore uzikagwaye umutima arashoye gutera pfiramwo ni kubera je wanje yaramenyere ko je ndi umusoda nabibabwiye mu bisanzwe jewe nari kuba umusoda ni hamwe nyene usanga umuntu yagumye yibaza ngo ibintu biroroshe kubera ukuntu mfise imbaga ntoyi uyu ni mwene wacu rana imboga zabo abahungu b'imwaro imbaga baba bafise n'iziba zimeze usanga nyene rumva ndegera ariko rero ku mutumbi wacu baraje barabaza bati ni bande bantu bashaka kuja mu gisoda nanje kubera ukuntu ndagira ubwoba amata niyo mpamvu tunywa amata menshi amata menshi amata yatugize abatuze so people mugumane nanje reka mbanda ndahakora ndahabora nibiki iyi dekoro ni jewe iyi dekoro ntimuzoze muvuga ngo kuri la paysage ngo bageze ngo dekoro y'uburofa bo bazobagira ngo abari kiyiwanje ni Mad from Norasque Ntare wagwan thank you. Days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. You ought to know by now how much I love you. One thing you can't be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. Change my whole life, but nothing's gonna change. Allo? Nashinga kubarabara. None vyakunaniye kwinjira? Sije nshaka kuba tuhatana amajambo hiyo mu bantu. Nimuze nga anyi mpande y'imodoka yawe hama abivuge neza. Sawa ndaje. People mwavyumvise ko yaje. So mu following mugubane nanje. Aya. Today?
Chérie. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, bébé. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, baby. Happy birthday to you. This for your wife. Ushaki, baby. How are you? Akira, baby. Maybe some sounds. I'm sorry, wife. I'm sorry. I'm sorry, baby. Baby. Shush. I'm sorry. ariko urabizi ko uri umwizigi watakiwe na kimwe wonkorera kiwe oya niwe wari kuza gute I'm sorry baby I'm sorry babe I'm sorry fata buke basi ndakuririmba sheri abitsikunda ukunda era abantu bose uri kurarira wimara amaze heraba nkaba ntabuzi raba hariya basi raba yakumukimara amaze akifata fatira ndamuririmbiye baby Tabishino. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, baby. Happy birthday to you. Ufise imyaka ingahe? Ufise imyaka ingahe? Ufise imyaka ingahe, baby? Ufise imyaka ingahe? Okay, mumpereka ako kantu. Wow, naho nyine umuhungu muremure aguheka no kantu. Wari umuzi wewe. Ndaba ngina re. Mufata agafoto. Agafoto. Foto ngiriya. Uya mufotografe razina mukuru. Ndabisura yiwe ra. Wo wari umuzi ya mufotografe. Urabona isura yiwe. Joyeux anniversaire. Mumfashe tumuririmbi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, bébé. Era Fabo. Era foi nyuma ya. Joyeux anniversaire. Wewe. Oh, karibu bubu. Ngarengu kiziki. Nena kugiye ko nzogukora surprise kandi nabikubwiye nti nzogukora surprise hanyene bibaza ni black. Okay. Genda wambari iyo munsi. Yego, I'm following. So, muze.
karibu. Wow. Uranditse ko gute? Eh? Happy birthday, my mwamikazi. My mwamikazi. Kweke wasemu hivi. Mwamikazi. 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 Nichara he. Chamwari. Aha. Aha. Thank you. Waifu. Ambaye mariage. Aburuzi ukuntu wari wankuye mu mutima brave. Waruzi ngo nibiki? Jenga mbona mvuwo umuntu ambesha ngo jewe mu bandi bagabo. Nturigere umvanga n'umusi n'umwe. Mana isi n'ijuru. Nta n'ibizigera biba. My mwamikazi. Karibu bute. Asante. This is for you, bro. Thank you. Nagerageje kurondera akantu nzi kukunda. Karibu. Asante. Yumva gute be? Numva nkiko ndajukumira. Jugunyizwa n'iki bebe? Nashavuye rega biseye. Nyine washavuye? Wazi umuntu akubeshera. Abandi bana bazakubana n'umubesha abantu n'umurozi. Wazi umuntu ambeshera kuri nuwa yabikoze. Nasanze ndabizi yuko tomvanga. Ahubwo je byantangaje nyine wabyizeye. Uwumvise ukuntu wambariye wewe. Ça? Joyeux anniversaire. Thank you. Basivuga imyaka ufise no munsi. Nangura n'ibiri. Biragire n'ibiri. Ayo ni itanu. Nangura ni itanu. Uraburiye kansenka sijya kabiki. Okay. Niko warinze kubyina. Hano narakunze ubwa mbere icyo nakundiye n'ingene bakira abantu. Bangene hasa kandi haratuje nta kavuyo hamatanganyika ngiyo urumva iyo ndurucu kayaga klima menga si mu Burundi Ntarenga mu Burundi ni yawe. Oya mu Burundi ni heza ariko menga si muri Afrika basi. Menga ni muri za places zo muri Brazil. Neza frame. Wakoze kunyumvira. Bazi ne bahita. La beauté du paysage. La beauté du paysage. Wari karaserva umukobwa mwita Ariela. Se wande mwaye kumwe kwibarabara. Witwa Ariela. Ariela si vyiza. Bende nivyo turabimara. Turagerageza nabo bakameramene banje ndabaka. Nagari ivyo bagize anniversaire gusa mponshaka. Ariela. Oui. Merci. Ego. Kumeze ngaho ndaza kwiyaranje. Merci. Ego. Bahera ku muvinyu bahera ku bifungurwa bahera ku sinzi ushaka guhera kuki jewe urabonye okay kadere kujya ako ubanza kugura akavi nafunga karagiye mana sinza kumva ndatuje ndaca meze fo kure kubera shira ibyo n'ibintu bitoyi oya nta bito bijya n'ibintu bitoyi cyane nuko yumva nkiko ndajuguma ateka umvinyo witwakuta nariko rurimo shiri uriko na Jesus okay gusa uyu muvinyo uva mu Butaliyano naho bimeze uko ntiwiruke bebe ku magara yacu imyaka yawe myinshi myiza ubusaza bwanje ego happy birthday to you thank you umunsi ndi mwamikazi urisukira biranditse ko ngaho biranditse ko wanditse happy birthday to you
mwamikazi ino gato yakuze umuntu azi gukora amagato neza nibaza ko ari umuntu wa mbere ngaha mu Burundi wayikoresheje kwa Gigi kiko mu Kinama ibazi gukuri gato mu Kinama nkayishikana ngaha abantu batarikoresha bakoresha gato sinzi iyo bazikoresha ariko Gigi niwe muntu wa mbere so tukagizira tesa mu izina rya Yesu Kristo birahezagiwe cyane amen ku magara yacu ku rukundo rwacu ku rugo rwacu kuri mwamikazi yacu no ku gihugu cyacu cyiza ku bakunzi bacu ku bakunzi bacu wow kumva gute karyoshye frère karyoshye merci mbari bibindi reka banze ifungure okay ndaza kuvuga hanyu ndagufasha jo oya wewe n'umusuru mwamikazi la viande bebe nivyo banze ushira hariya shubi baza amafaranga nariguze naco banze ushira hiyo okay kada shire ga ndahitahana wow urabimara wewe oya ntavyo iyo ni nkoko yose thank you iyo ni nkoko yose bebe nizeye ko kiryoshye nk'akaguru ko ngaha kamwonguro wa munsi ahubwo uri ikibazo nibagiye imbugita canke ndakuzana amazi ukaraba amazi ni bo harimo iby'imbugita amazi udufiriti byose ndimenya ni salade hey netugenda tuke zindagara nyafrika urayumva indagara ngaha bazirobera ngaha nyene abahungu bariko baziroba no kwera uje aha nyene ni chapu je baca baguha indagara yaryoshe thank you welcome baby I gotta take that jenda kazi yes ukabisha jenda fungura ifurusheti sure Nibarandire gaje umunyamudi sindi nkawe mbabarira mwavuye rukuru Ako tugiye dutagamvise turyoshe uzi costume nayikuye oyikuye kuri wa mudamu wo muri ville wa mugenzi wawe umwe kotesha amakoti kwa sisi kwa sisi ijagari bayita gute muri gajeira muri mega jail niyo kanzi nawe wayikuye Yesuwe sisi nawe nta no kumbwira wow nawe utambwiye ko mbere wenda berewe ariko uraberewe muzogende kumushorera yitwa hage ni muri Gajera fashion muri iriho ni galeri ariko intuze yitwa Gajera fashion muzogende kumushorera iyi costume niho nayikuye urabona costume uraberewe nenga ni mariage ngene nzi ngo ndaza kwikoza turi babiri wow uraberewe vraiment thank you karibu rero bebe sinaguha ifurushe sindaguhe impa tugiye tutakaje n'ubitse turyoshe sana nuru ifunguriye byose cyarimwe ni sa anniversaire wanje singi ibyo shaka shanda umugore afisa apeti kweri mpamvu urayizi icyo cyo ndagishima Imana umugore wanje yobura ibindi byose ariko ntiyobura apeti sawa aho harimo no kumvuga nawe mu kuvyibuha so kwambara ibu maze ndayishire ku ruhande urayifungura hanyu ni byose urabimara wewe ko umenga ntacu ni besi umunsi wanje umunsi wawe
nipe nikule kula mama hajya magara ego bari bijya magara nyine sawa bebe tutudagara no kuruminga minga zimwe zo muhira shiri n'amaboko wakaravye takare mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo birahezagiwe cyane amen amen ababibuze bihangane yo akundi hari umunsi umwe nigeze kuba ndaye ubusa navuze nti umunsi nzoronka uhera kutudagara kutudagara nkuko urayihevye ugomba wikubitira utudagara ndeza kuriga aba tutudagara menga sitanze niduteka muhira zagesha cyane n'umwakira aboneka mugabo ari umutama umumetire ngaha wo mu kwizini n'umugabo w'umutama yabyize mu Bushinwa araca no muri Amerika kuva mu gatondo yaci no muri Amerika ariko yiga guteka arabizi friend I love you girl bisous bébé my gosh mess Nigo umutwe ko niyombere ibintu byinshi tu ko nimvira nk'umunsi wahuye n'umuntu ambeshera akakubwira nka biriya bintu yakubariye ariko arambeshera kumuzonkarira kuriya nta no kurinda gutohoza Jesse nkazebe biryo wagize byari bibi kwiyari kugira ndabiko nyaruka kuza sino gender oya n'umuntu akubwira ibijambo nka biriya ntogira irya reaction k'imyaka 2 tubanye wata umuntu numwe arigera ambwira ibijambo na bimwe jewe kuri wewe ngo ngwiki umva umwana ndoye kubwiye kandi birakenewe yuko ntanaki manje kimwe kenshi tuba turi kumwe basiba kurima ntibasiba kuvuga urusaku nigo rubarajishingayo Bon appétit. Merci. Kwiki bashimye ko tuterekana ngine kurafungura. Aho rero ngo muci bahenda urumva ngo byaciye ngo byaciye bigiri. Ubwo mvuge ko nta kimwe mbutse. Sawa. Gusa byari biryoshye prem. Bateka neza cyane. Teka neza. Reka tubashimire abantu bakubonga iyi video ndazibazoira. Yeah. Nuko yene. Okay. Nanje kanda gushimire. Wakoze kunyumvira ko ntabwo ari bisanzwe. Antwa ni nk'ibice nka 10 kwijana by'abagabo bazirikana itariki y'amavuko y'umufasha wawe. Wakoze kuri kira kintu, wakoze apana kuvuga ngo byo wampaye byo nguriye, ariko kuba gusa wagize umutima wo kuvyumvira wo kwizirikana iyo tariki. Antwa ni symbole ikintu nyene byanyetse ko nkiri mu mutima wawe. Bani kumugisha hama bine turabivuga turi babiri atutari kuri kamera. Gusa nyine wumva ati ndaryohewe umunezero kandi kuba ndi kumwe nawe sinigenda bimenyera. Rero kuba navukiye wewe ibyo si byo kurinda kubaza kugira iki kuko nguwe neza. Mu butware bwawe nguwe neza, mu bwawe bwawe nguwe neza, bisigura ko navukiye wewe kandi umva ko ndi mu kibanza cyiza. Bani kumugisha. I love you. I love you too. Ntari bagira. Hama
afatiye kwa biryo warinze kumbwira sinzi namba yari prank cyangwa iki kugira ashobore kuza nga utuze umutima wawe uje hamwe nta na kimwe noja kuronderera hanze antuka si antuka nukuri abandi bagabo bose urabaruta wowe nimero 1 kandi nzohora wa mbere rero ntaco noja kuronderera hanze kuko ndanyuzwe ndanyuzwe je icyo numva nakubwira no kugushimira no kwibutsa ko ndagukunda ndagukunda cyane hari igihe nibaza nti kumbure ni imiti ndiko canke ndi umusazi kubera mba numva no guha ibintu nanje ntashobora kuba mba mfise ariko wabimpaye ariko vyumve ko ndagukunda nigeze ko ari igihe kirekire niko ndakwiruka inyuma nyemerera bazi nyemerera niwo nyemerera nzogukunda niwo nyemerera nzokora ibiki ivyo nemeye vyose rero sindabikora nta nirobo yavyo nta n'inosi y'irobo yavyo ndakora Imana dutize amagara kugira ngo dushobore gukora binininya gusumba kuri ino sabukuru yawe icambere reka ndagushimire kino gihe tubanye wambereye umugisha wambereye ikimazi kinini wambereye umuntu adasanzwe nshobora kubivuga amajambo canke nkabivugira ngaha muri video bikanira kuvuga turi kumwe ariko ukuri nuko uri umuntu adasanzwe uri umupfasoni yaba ibintu umuntu akora bice biba vyafisha ajya kuri kiya ekra cyo muri ville byari bikwiye ko ibintu ukora we bikwiye kwiyafisha ajya muri ville rero ndagushimiye uvyumve ko ndagushimiye ngene unkunda ngene unyitwararika muri kino gihe tubanye ngene ivy'urugo bitunganya neza rumuvyeyi mwiza ndabizi ko n'abana bari ngaha bari kubikubwira ko tukuryoherewe mu muryango uri courageuse biratese rero isabukuru nziza wongereze Imana igudushikanire handi wipfuje gushika kuva kera amen Jesse ndakubona ko uri umuntu asanzwe ndakubona umuntu yakaka cyane hama ikindi ntugire ubwoba ntabwo njeje kugucunga nta nubwo nobaza giza nkuko wabyumvise nayo ndavuga ngo cyane ntabwo novugira hejuru ndakwizeye temake sinzi rero iyi gato ni kugira ngo handitseho umwamikazi ni kugira ngo kwibutse ko uri umwamikazi mu mutima wanje kwibutse yuko uri umuntu w'ikimazi kandi sije nyenda gukunda hari abantu isinzi bari nyuma yanje bagukunda nabo ndabizi bari ngaha bari kuvuga ati joyeux anniversaire rero turazirikana ibikorwa byawe turashimira Imana ko yakuzanye ku isi ndagukunda cyane sasa uyu mwanya rero ni munya special kukata gato yawe nazanye buje ariko nayibagiye I'm very sorry nayibagiye ayo modoka rero uyi feeling uyi kate go umufotografi wanje ari hehe akomfotorere uri kurakata ndi katana tukatane none urayimariye uri wenyine dusange
Joyeux anniversaire. Ubuce gutaye. Banze badufotore. Banze dufotore ni bon. Oya mwe ba video iri mugumizemwo ntaco. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Natamye gose. Okay, go bebe. Thank you. Tigi photo. Thank you. Nafote mama. Duhaba cameraman? Ingo Darcy wanje. Uyu n'umuhungu wanje yitwa Darcy. Darcy kanayo wiriri gato. Sinda ukate gato. Waraje gose umuhe kinini. Genda ufungurira Darcy? inyuma. Ntumbwiye joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Thank you. Yeah. Fabu. Bon frère. Bon frère. Nicara kimara. Iweka kuimara gute? Ndaya kwa buzukuru. Ni bofe wanje ndamu. Mwifotoze na bofra. Joyeux anniversaire. Thank you. Yegwa kwa buzukuru banje. Ubaye wose babwiye ko Maman Lao yavutse. Nishije kwipanga. Bayirisha. Be nibaze yuko sigara urafungura. Reka duse n'abaheraheza. Shimbira badukurikiranye. Bantu sengere. Okay, wow. Izo ndabikora. Yeah. Ariko reka nshimire badukurikiranye. Yeah. Hama ndabutse ko ndagukunda kandi n'ubu nkikugukunda ndagusengerere ngaha mwiza. Father, in the name of Jesus Christ, turagushimiye kubw'ineza yawe, turagushimiye kubw'urukundo dukunda ku munsi ku munsi. Turagushimiye papa kariwe twubakiyeko, turagushimiye kariwe rutare rudashoboye kunyiganyizwa n'ikintu na kimwe, rudashoboye kunyiganga n'isegonda n'imwe. Uri mu ruhande rwacu kandi ntawo tugwanya papa. Urakoze cyambere, ndashimiye rwose kuri no mufasha w'ikimazi kinini wampaye. Nukuri nguwe neza, ndagushimira Seigneur ko tubanye neza, ndagushimira urukundo washitse hagati yacu. Papa ndakwengurutse kandi ndashimiye kuri anniversaire yindi agize turi kumwe, nibakwe mbandanya ngira kubana n'umupfasoni yahezagiwe, umukozi w'Imana noshingira intahe n'abandi bantu benshi bashingira intahe. Ndamwatura ko ubuzima burebure, ndamwatura ko amagara meza, ndamwatura ko kushininga mu byakora, mu byumviro byiwe, kwagukirwa, koroherwa, ariko arakora, ariko ariyumvira, ariko aratambuka, ariko ariyumvira ikintu cyaje cyose, yoroherwe Seigneur. Urakoze kuri umugisha, urakoze ko ari wewe tanguriro ry'ubwenge. Urakoze Seigneur ko uko bigenda ariko bandanye biryosha, aho biba abandi babona menga byo biha umenga byarambiranye, ariko twege ni utuma biryoha. Urakoze Seigneur, ndatura nizeye ko ugiye kubandanya ubana natwe, tugiye kubandanya dushininga like never before Seigneur. Ubandanye ubana nacu mu byo dukora byose Seigneur, ariko ntaba ari twege, izina ryawe ribandanye rishigwa hejuru papa.
ndasengera n'izindi ngo bashobora kuba n'umunsi batabanye neza ubacira inzira papa ubibutse rwa rukundo rwa mbere rwa rukundo rwatuma babana ku munsi wa mbere papa ubibutse umuhamagaro bafise ubibutse Seigneur ubibutse umuntu wese ariko aturaba kumbura afise ariko arasengera umufasha wiwe ashobora kuba ari umugabo ariko asengera umugore wiwe ashobora kuba ari umugore ariko asengera umugabo wiwe umwe wese ahari ndasenga kugira ngo umufashirize uwo babana bigende neza papa ino sengesha kiryumva ritere rimwinjira mu isokoro papa ahinduke ahagaciro uwo bari kumwe papa ndabizi yuko ari wewe muvyeyi ndabizi ko ari wewe ushoye guhanura bananiranye Seigneur ndasengera n'abatararonka abafasha kandi babakeneye bariko barabasengera iki ni gihe cabo cyo kwishurwa ukibona ino video Seigneur araronka umuzako kandi arashinga intahe papa watugize kuba solution izindi ngo watugize kuba solution muri kino gihugu turimwo ndagomba Yesu Kristo ko tuba solution muri vyose urakoze ni kubwizina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisenzemwo amen Asante nari ngoye kubona umugabo asengera jana gusenga biraryoshe gusengana n'umugabo wawe nyene siniganda bimenyera urakoze kandi Imana ikongeza amavuta kandi azi ko umukozi w'Imana thank you Oh.